Nahimana yavukiye mu gihugu c'Ubufaransa Irene, aho se wiwe yari akiri mu vyigwa vy'ubuganga. Hari kw'igenekerezo ry'15 ukwezi kwa kane mu mwaka w'1964. Abavyeyi biwe ni muganga Yosefu Nahimana na Regina niwe basa. Yarezwe cane cane n'uwo nyina wiwe kuko se yashengeye Bukama Jean Louis akiri muto. Yakuriye mu Kamenge hagikukira paruwasi ya Gataka. Ahereje amashuri y'intango yashishikaye kwiga mu ishuri ryisumbuye rya Atenei Bujumbura kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1983. Yinjiye mu seminari nkuru y'i Bujumbura mu 1984. Ahamara imyaka 3, umwaka wa propedeutique n'imyaka 2 ya filozofiya. Umwaka w'1987 ushira wa w'1988 yawumaze mu byo twita stage muri paruwasi ya Muramvya. Kuva mu mwaka w'1988 gushika mu mwaka w'1992 yari mu seminari nkuru y'Iburasira mu vyigwa vya teologiya. Yarongeye ubudiyakoni muri paruwasi ya Matara hari kw'igenekerezo ry'14 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1991. Yatirwa mw'ibanga ry'ubusaserdoti mu mwaka ukurikira na Musenyeri Simoni Ntamwana hari kw'igenekerezo ry'12 mu Kakaro mu mwaka w'1992 muri paruwasi ya Mayumba. Yatanguriye ubutumwa bwiwe bw'umusaserdoti kuri paruwasi ya Katedrale Regina Mundi kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'1992 gushika mu mwaka w'1996. Muri iyo myaka yafatanyije ubutumwa bwa paruwasi no kubakiremesha mu muhari w'ingendanyi zo muri diyoseze ya Bujumbura. Kuva mu mwaka w'1994 gushika mu mwaka w'1995 yarashinzwe kandi kuyobora igisata co kumenyesha Imana, komisiyo ya katesheze muri diyoseze ya Bujumbura. Kuva mu kwezi kwa Myandagaro mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'1998 yabaye padiri mukuru wa paruwasi Muramvya. Yahavuye mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'1998 agiye kuyobora paruwasi ya Nyakabiga. Ntiyahatevye, yahamaze umwaka umwe gusa acagenwa kuba padiri mukuru wa paruwasi Katedrale Regina Mundi kuva muri Nyakanga mu mwaka w'1999 gushika mu ntango y'umwaka w'2005. Kandi ico gihe yari icariho c'umwepiskopi vicaire episcopal mu ntara y'ubutumwa y'igisagara ca Bujumbura. Kuva mu ntango z'umwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2008 ahagiriye kungura ubumenyi i Paris mu Bufaransa, yari cegera c'umwepiskopi w'Ubujumbura kandi yagiye gusubirizwa muri iryo banga haheze igihe.
yasozereye ivyigwa vya teologiya muri Institut Catholique de Paris mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ahagarukiye yaciye ashingwa kuyobora igisata ca diocese co kuremesha ubutungane n'amahoro, co bita Commission diocésaine de justice et paix, gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muri uwo mwaka ni igihugu camugomwa kikamushinga kuba umukuru w'umurwi wo kurondera kumenya ukuri ku vyabaye mu gihugu cacu n'ingene abarundi twoshobora kurekuranira, Commission Vérité et Réconciliation. Ico gikorwa yakiranguranye ubwira n'ubwitonzi bwinshi, yakimazemwo imyaka 5. Igihe cyategekanijwe n'amategeko kirangiye, yaciye agaruka mu butumwa bwa diocese y'i Bujumbura. Kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019, umwepiskopi mukuru wa diocese y'i Bujumbura yamushinze kurongora paruwase ya Mutima w'ubwitonzi, Esprit de Sagesse yo ku Mutanga, ishinzwe gufasha cyane cyane abiga muri kaminuza y'igihugu mu makampisi ari Bujumbura. Ahamaze umwaka umwe gusa yaciye ashingwa kurongora paruwase yitiriwe umuryango mweranda yo mu Kinama, hari muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yaciye agenwa kandi ku bicariho c'umwepiskopi mukuru, Vicaire Episcopal mu ntara y'ubutumwa ya Gihosha n'igice c'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura, hamwe n'amaparuwase ahegereye Gatumba n'ayandi aheruka kuvuka vuba, Maramvya na Kivogatenga. Yitavye Imana akiri muri ubwo butumwa. Murahabizi hari kwigenekerezo ry'indwi z'uko kwezi kwa Nzero uyu mwaka. Ashenge afise imyaka 56. Abamenye Musenyeri Jean-Louis Nahimana ntibazibagira ubwitonzi bwiwe, urukundo no gushikirana vyamye biburanga. Mu ndero yaronse, mu bukristo bwiwe, mu muhari w'abafokorari yakuriyemwo, vyaramufashije kugumana akanyamuneza no kugurukira bose. Yari umutumwa w'ubumwe, yari umugenzi wa benshi, yavuga make meza avuye ku mutima no ku kwemera kwiwe. Ese Imana yakunze akayihebera, yomuronsa ubuzima bwuzuye bw'amahoro n'akanyamuneza bitazokwigira bihera. Amabanga yashingiwe amwaka murayumvise, ariko na cane cane mwebwe muri ngaha mwamureze, mwamwereye abavukanyi, mwamwereye abagenzi, mwari musanzwe muzi neza kuruta mbere n'amajambo yose ashobora kuvugwa ku munsi nk'uyu. Tubandanye rero dukengurukira Imana kuri iyo ngabire nziza yari yaduhaye. Ndabasabe rero bumve hasi, tubandanye ivuga y'imisa, tubanje guca bugufi, gusaba imbabazi kuri abo bose tutagendeye iragi ryiza umuvukanyi wacu yahora yigisha, iragi ry'urukundo, iragi ry'ubumwe, iragi ry'umuvukano ndakubwira. Ndirega ku Mana mushobora byose, Maria
fatiye kwiragi y'ukwemera Musenyeri Jean-Louis Nahimana dusigiye ukwemera kwiwe naragutangarira cyane cyane muri iyi minsi ya nyuma Imana ihaguye imuhamagara inkuka y'imisa yari ifise ikibanza kidasanzwe muri we naho byanga rwose yari inanata gushika ku gatsi ka nyuma la dernière énergie mpaka asoma imisa muca mwumva rero ko amasakaramentu yari yahaye ikibanza kinini akitwararika kwirega mu bitaro yari yireze mbere hacacamo umunsi umwe ntawarazi ko Imana abimuhamagara Imana yaciye imuhamagara yaradusigiye rero iragi ryo gukunda Ukaristiya kugira kabiri Musenyeri Jean-Louis Nahimana aradusigiye iragi ryo gukunda Bikira Mariya igome Yesu yaraduhaye umuvyeyi wiwe mama wiwe ngo atubere natwe mama yaravyiyumvamo cane Musenyeri Jean-Louis vyagaragara mu kuvuga irozari kumbure atari umuntu amwegereye bose ntiyaca abibona narumva ariko yigisha cyane akundisha ba Kristo umuvyeyi Bikira Mariya ariko namwiboneye muri ibi bihe nyene vya nyuma yaragwa agiye kwivuza muri Mumere yagiye yigendera azi ko na muganga acataha ariko muganga yaciye amubarira ko aja mu bitaro twari kumwe carantuma nze kumuzanira ivyankenerwa ivyo yantumye naravyegeranije mugabo hanyuma ndibwiza kubera yari afise ishapure yari ku mutwe w'igitanda ciwe ndaheza ndayimushira ndayimuha mu minwe ndamubwira nti ishapure ndabonye umenga yari hafi yawe none ndayikwegereje acambara turakoze cyane yisumbira ibindi byose nari nagutumye ati nikigwanisho n'iryo niragi turondeye n'umwanya wo kwiyegereza umuvyeyi Bikira Mariya bugira gatatu Musenyeri Jean-Louis Nahimana aradusigira iryo kwitwararika zina muntu wese atagucagura atakuvangura Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaritwararika cyane abantu bari mu ngorane kandi yarabitangira mu gufasha kandi yabigira mu ibanga ntiyabiririmba kujya Yesu yagize ati icyo ukuboko kw'iburyo gukoze ukw'ibubafu niko ubimenye yari afise urukundo n'ikigongo cyinshi umusavye icyo amufasha ntiyari azi kuvuga oya yaritanga agaherezako twaraduhura yarushe yabuze akanya ko gufungura hama nkamosha nabi niba wanga
kugira uronke akanya ko kuruhuka. Nawe akanyishura ati nzoruhukira mu ijuru nta kibazo. Aradusigira ati rero kandi y'ukubera bose umugwaneza. Musenyeri Jean Binagimana rero yari umugwaneza koko, yakunda kuvuga ariko arasoma imisa ati igihugu c'Imana nkundira n'abasanganire. Ivyo muravyibuka, yari yugurukiye bose atagucagura. None murumva n'iryo niragi kugira umutima wo gusanganira bose. Nogira nti rero muri kano kanya vyaba vyaramugoye, agatosi yoba yari afise, gusaba Imana igahanagure imushikane mu bwami bwayo. Amen. kugira ngo tuje gushingura umukozi wacu yitabye Imana, hanyuma duhave dusubira ngo tuba no mu byo twarimo, ariko twame twibuka ko badutanze gushengera tuguma turi kumwe mu Mana nzima. Tuzoruhira rero gusubira kubonana tutagitandukana, nta mukristu yobitekereza. Mbere dusubire tubigaragaze mu kwemera kwacu mu kuririmba aka karirimbo kabiri twibutsa
Namo